aba producteur baracafise twavuga ku gatima ko bujyajya kuko usanga kwiba amayede y'umuntu akayatwara handi benshi je ndafise indirimbo nayiririmbiye ahantu bashambira ko yatakaye mu nyuma cyanumva ijya ideye iwanje kuri uyo musani ndavuga bambye ko yatakaye. Kaze bakunzi ba K90 TV kaze mu biganiro vyacu kuno munsi dufise umuririmbyi tutaherukana kera ariko twe tumaze kugirana ikiganiro kuri K90 TV umuririmbyi DJ Ben. Salama bro. Yana fresh kabisa. Yeah. Bro, misali myinshi. Yeah, long time kabisa. Utaweza bishemishe ndio hivyo tena. Yeah. Sasa kumepotelea wapi? Mimi niko tu unajua tena mwanaume hapashi kuikasa nyingi sana hivyo. Yeah. Sasa tumesikia kwa hapa barabarani kwa ushapata umeshatoa wimbo mpya. Kweli na ni collab. Mbona ina nyimbo mpya kabisa. Soon naiacha. Na ni collab ndio. Nimefanya collab. Na nani? Nimefanya collab na Petit tu mdogo Car Life. Car Life. Yeah. Yeah. Wimbo utakuja na titre gani, utakuwa na jina gani? Ona nana. Ona nana. Yeah. Donje kidogo. Ona nana. Ni showboy Car Life. Kisu. Yeah. Kalincha. Kiwa karibu yangu najionaga well. Wendora in my life. Popote niendapo nitasema wendo mama. Oh na na na, ukiwa karibu yangu najionaga well. Wendora in my life, popote niendapo nitasema wendo mama. Oh na na na. Yeah. Wimbo utakuja na chana sana, sikia. Atakuwa mzuri sana. Yeah, nategemea itakuwa nyimbo nzuri sana. Yeah. Sa bwana DJ Ben arachimisi utaboneka mu muziki kubera bon fait turabona mugabo nuko arafise utuntu tumugora mugabo nari mazimisi ndi muri studio ndo ndagira EP y'indirimbo zitandatu ya niyo mpamvu sinaboneka kenshi. Ntaboneka kenshi. Iyo EP indirimbo zitandatu wahise gute? Mbo EP nahise Never Give Up. Never Give Up. Yeah. Kubera iki Never Give Up? Niryo zina gusa natoye. Nabonye ko yobera iyo EP yanje n'ibintu naririmbye. Yeah. EP izosohoka ryari? Ndashaka kuyirekura muri janvier. Muri janvier. Yego. Ndafise n'indi ndirimbo yanje y'umwaka. Buri mwaka iraba hit. Bazomenya iyo onye bace babona n'ijya ndirimbo basanzwe bamenyere ama mu kwa mbere ndazi ko bazoyakira neza. Bace bakira EP bien meze neza. Amasana amazoza ariko canke uzoyakora mu nyuma. Inye nabanje kwanza kurekura audio. Hama iyo EP izoba ifise ama video atatu. Iyo EP. Muri zitandatu audio zitatu. Video zitatu ya. So uhayipanga gute hageze ku byo kudandaza, twavuga tuti kudandaza indirimbo uzoyisha ku ma platforms ya mbo ama platform yose ngira azogira nzozishirako TikTok, Boomplayer za YouTube, za Spotify nazo nzoshirako zose. So bro uriko araba mbega umuziki ubona warugize imisi utaboneka ubona uko wabusize ariko wabusanze? Mbo umuziki ubu unye ugeze kure vraiment. Sinobesha ari abapeti bakora neza, ari abantu bariko bataryama. Donc umuziki wo mu Burundi wasubiye kuba hit. Ukuntu na usize nukuntu ndawusanze vraiment ariyo difference nyinshi cyane. Yego. Urabona ko kubijanye abantu basuye kuwitaho basuye kukunda wewe bica biguhumviza? Naje bica bimpa inkuvu nyinshi cyane. Urumva zo gukora naje nshike ahantu mbona umuziki ugeze. Urumva ubu unye muziki rumwe amahera, umuziki uraha abantu imodoka, umuziki uraha abantu inzu nziza. Urumva niyo mpamvu ubu naje nshaka kugira inguvu kugira nanje nshike aho abantu nasanze bageze. Yeah. So mu gukora kandi mu kungana uri kurakora muri EP nta collab y'indirimbo?
Mbo hariho collab zitatu. Za nibanga canke wotubwira nibanga. Shaka kubivuga afite muzobibona umunsi zozigira. Collab zitatu. Yego. Aha. Abaririmbyi twa gato bagezeho cyane canke Mbo abari bose. Urumva je singira collab n'umuntu ngo kubera ngo agezweho urumva. Je ngira n'umuntu mbona ko azi umuziki sivyo. Singira collab ngo kubera ngo yaragezweho ari umuntu ashobora kugira hit urumva. Imwe akaca atakara. Urumva nawe nyene ngize rero atakaye naje mba nakaye. Ifoke kugira collab n'umuntu uzi ko azi umuziki neza ya nuko. So inyuma ya EP uzobugarutse cyangwa no kucaho uzosubira ucugenda gatoyi kuko mbo kuno nane yabemereye abafanzi ko ngaruse ama achaza ikintu hagati kiramfata gatonya me ubu onye ndafise indirimbo nyinshi cyane muri studio cyane kandi ubu sinje kuryama shaka gusohora hit gusa. So tugaruke ku ndirimbo onanana niyo gira isohore vuba mwiko bana Car Life bega Car Life amoye gute muri studio. Mbo Car Life n'umupeti ni jenyene amunjije muri studio. Car Life n'umuntu vraiment ukuno ndamubonye n'umupeti afisa kazoza. Ego nararimbye neza ntivyagorana n'umupeti afise tala. Urumva n'umupeti vraiment yituma kandi azi kuririmba. Ego. So ugiye kuraba ugiye kumufasha gute ko barusanzwe barigeze kwa mu muziki. Mbo umupeti ari abantu bafise tala ngabo batazi no kuyikoresha sivyo. Me umupeti ngiye kumufata donc kwanza bisa n'umwana wa sister wanje. Urumva niho twagiranye collab yo Car Life n'umwana wa sister wanje. Rero foko nanje ndamwereka ko muziki iriha muziki iryoshe muziki meze neza arazi kuririmba vraiment ngiye kumufasha nawe nyene kugira nawe nyene ashike aho abandi bageze atari ntambwe. So tugiye kuraba ubu mu muziki wabona ko usanzwe unagoye video ubu zirihwa ama miliyoni video nziza zigezweho usanzwe turamera menshi. So wewe bigenda gute kugira ngo ubwo buryo bwose bone ko afise management afise abamukorana bagufasha. Mbo ndafise management mugabo mfise abantu bari nyuma yanje bamfasha. Ndabafise. Yego. Abo nibo baguha uburyo video. Vyuko ibintu vyuko kandi arishimira igenda neza. Ndashima kabisa neza. Tugase ku ndirimbo onanana mukubona Car Life mwayikoreye muri studio iya. Twayikoreye kuri Panama House. Producteur yitwa KZ. Yego. EP yawe naho abikorera he? Bo EP ndiko ndayikorera kwa Etizo Technology. Yego. Ngendo ndakorera iyo EP. Yego. Zose ko ari zitandatu. Zose. Kintu ciza ko utashimye kurondera abandi izindi touch z'abandi ba DJ z'abandi ba producteur kugira ngo uhindure cyangwa ashimye ati mbe ndakorana n'uyu ko rumwemera. Mbo en fait kila muntu afite target ziyo. Mbo Etizo nashimye touch yiwe. Ama ibindi nabo ivyo nakunze muri ivyo yandi ma studio arafise abasani babo. Urumva ashaka kugenda mbo afite ni kwiwanje uko mvuze kwiwanje ivyo niyumviriye ndashaka kugenda kugira hagi indirimbo afise umusani wiwe katusanga ari ibintu adashobora kungirira kandi afise abona iyi indirimbo imeze neza unyeshobora kumushirira ndashaka kudushira kuri tugira abona ama idea rasumbana ashaka kuzajya afise ide imeze neza katusanga aramfyonde akantu niyo mpamvu nashimye gukorana na Etizo gusa EP wanje. Ama ninamara gusohoka nabo nyene nzobarondera. Arakantu warubuze kandi gakudagutera twagira tuti ndoro muri Buja Flavor mbega aba DJ aba producteur baracafise twavuga ku gatima ko bujyajya kuko usanga kwiba ama idea y'umuntu akatwara handi benshi. Ndafise indirimbo nairirimbiye ahantu bashambira ko yatakaye mu nyuma cyanumva ijya idea yiwanje kuri uyo musani ndavuga bambye ko yatakaye.
yatari abantu barabake abo mbona injyage ni hatari. So ibyo biri muri zindi challenge abanyamuziki bahura nazo, hari uruhande bwo bujyajya bw'aba producteur, izindi challenge mwage murahura nazo cyangwa muri murahura nazo uri kurakora izo ndirimbo EP nizo zindi ndirimbo nizahe? Bo afite ndahura n'ama challenge menshi, ariye morange ndahajya kuri ya studio atusanga ujya mwanya wanje narigiye gukora indirimbo ngasanga ari uwundi yaje afise urgence, urumva maze kunshikira ajya kuri kwa itizo nyene nagiye kuririmba sanga Fizo ari hajya ashaka kuririmba, yarafise ikintu donc sinzi ko ari publicité, sinzi ko ari biki, umwanya wanje ashara utwara mugabo nagiye kubera ndamubaha, arabinsaba nawe nyene yicishije bugufi, arabinsaba ca ndahureka narabwira gute. Ivyo ni bwa bumwe nyene rwa rukundo rw'abanyamuziki ndibaza batahurana. Ego naramutahuye vraiment, naramutahuye ko nasize ari utuntu nari nasize, ndavuga ndafise gahunda kuri studio mugabo ndadusiga canja kuri studio cyasanga ivyo mugabo sinabu yabaye peace mess sinabura kantu. So bro, muguheraheza ngirawo guvuga kajabo kanyu kacu turangira naho indirimbo zawe umuntu agiye kuzisanga nizo umaze kuririmba zose. Mbo indirimbo zanje ziri kuri YouTube, ubunye ziri kuri YouTube. Ujya ukandika DJ Ben, maze gusora indirimbo Rejea, Follow You, Bonane, Sikutaki Tena, Vyuka, zose ziri hajya. Sawa. So twakushimiye cyane kwa twakoranye. Nanjye ndabashimiye. Merci sana. Abakunzi ba K90 TV gano cyacu cyuno munsi ntano kigarukiye. Twari kumwe n'umuririmbyi DJ Ben, yakora tubwe ndirimbo barindanye na Car Life, onana agiye gusohoka vuba na EP yiwe Never Give Up igiye gusohoka nayo nyene vuba cyane mu kwezi kwa mbere yatwemereye, ariko yamanje gucisha mu ndirimbo y'umwaka. Turashimira cyane mu bihe byiza kuri mwadamu ku K90 TV. Ciao. Murakoze cyane.